mwiheza giwe vy'ukuri yashingiye nta Imana ngo arasaba imbabazi atanagwaye atanagize niki aravuga ngo Bikira Mariya mawe unyakire ndaje wawe kandi ngo umuntu wese nagiriye ikibi umbabarire nawe ambabarire ngo nanje abantu bose bankoreka ibi ndabahariye uriko uravyumva ama acarigira rero ndihajya ariko arankonsora uyo muntu numva akajwi kambwiye ngo none wewe uri bagiye isengesho wasenze inzara irashize reka ngende kurya kwamura kuri kijya giti cy'umusukoni simbura ico ndagikurako kimvunira inzara ama ngo arakizunguruka ngo abura n'agasukoni na kamwe ico yakoze ni giki ngo yaciye akivuma ngo aravuga ati wagitiwe cy'umusukoni ndakuvumye ntuzokugere wama ngo haheze akanya abona ca giti cumi abigishwa be baciye batangara baravuga ati bigenze gute aka kanya kivumye vy'ukuri giciye gikabirana Yesu aca ababwira ijambo ko yari yabonye ibyo ariko aribaza arababwira ati mbe ndababwire ati mwogira ukwizera ati mwogira ukwizera ati ntimwokora nk'ibi nkoze ati mwokoreshwa byinshi urumva ngo Yesu arabishura ati ndababwira ukuri iyo muba muri n'ukwizera mudakekeranya urumva ngo mudakekeranya ntimwokora icuwo musukoni gusa ngo ariko mwubwira n'uwo musozi mwaramutse bakunzi ba Holy Canaan TV canke mwiriwe bivanye naho umwe wese aherereye kuri S&Gyslaine haziyo akaba ari naje ngiye kubashikiriza ikiganiro umutumire ni mama Kaure mubona imbere yanyu ashajije cane yemeye kwitanga kugira ngo nukuri mugubwe neza nuko reka rero twinjire mu kiganiro cacu nukuri no munsi rero tugiye kuvugana ku musukoni wavumwe Yesu yavumye umusukoni mbega umusukoni uno munsi ugereranywa nande mbega umusukoni kubera iki wavumwe mbega umusukoni kubera iki utamye ko Yesu yawugeze kakaburi carya shonje hama gaheza kawuvuma tugiye kubica hirya no hino nukuri ndazi yuko ikiganiro kiraza kuryoha cane reka dusenge mbere yo gutangura turagushima mwami Yesu Kristo ugira neza bugaca bukira turongeye kuvuga ngo uri Imana igira neza uri Imana y'urukundo uri Imana y'imbabazi uri Imana yo kwizegwa nukuri uri Imana igira neza uri Alpha kandi uri Omega uri ntango kandi uri iherezo yo wugaye nta wugurura niyo wuguruye nta wugara uragahora ku ngoma mwami Yesu Kristo nukuri turagushimira cane kubwa kino gikorwa wateretse imbere yacu kandi ukaba kidushoboye kugihagararamo turasengeye abakunzi ba Holy Canaan bose bakurikirana ibiganiro vyacu bibagereko nukuri bagirirwa ubuntu bwo kubibona kandi bibafashe cane mu bihe vyabo byose vyo kubaho mu mibereho yabo ingene bitwara nukuri bibigisha nuko rero natwe duhe kuba dutora amasije ashobora kufasha abantu badukurikirana kandi ukanaduha no kudevelopa neza mwami nukuri tutagufise byose byo dupfana ariko kuri hamwe nawe byose birakunda dutera tuje imbere cyane nuko rero mwami turaguhaye no mwanya tugiye kwinjiramo uri kumwe natwe uratuyobora urakoze kuri Imana igira neza ikora kandi turakwizeye amen 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 bakunzi ba Holy Canaan TV n'umugenzo w'iwacu gusenga imbere yuko dukora igikorwa kandi ni vyiza nukuri hajya ikintu cose kugira ngo ubanze kugikora byari vyiza yuko ubanza gusenga kuko kica gitumbera biba vyita gutumbereza igikorwa ego hama rero uno munsi tugiye kuganira ku kiganiro kivuga ngo umusukoni mama Kaure banza dusomera ijambo ego reka dusome muri Matayo igice ni ca 21 dusome kuva ku murongo w'18 shikane ku murongo wa 22 umutwe w'ijambo uravuga ngo Yesu avuma umusukoni kare mu gatondo ariko arasubira mu gisagara yumva arashonje abonye umusukoni ku nzira arawegera yagira icyo ubona ko
atari amababi gusa. Arawubarira ati ntugapfe wamye isukoni uhereye ubu gushitsa ibihe bidashira. Uwo musukoni uca ukabirana uwo mwanya. Abigishwa babibonye baratangara bati bigenze gute ngo uwo musukoni ukabirane uwo mwanya nyene. Yesu arabishura ati ndababwira ukuri, iyo muba muri n'ukwizera mudakekeranya ntimwokora icuwo musukoni gusa, ariko mwobwira n'uwo musozi muti shinguka utabwe mu kiyaga vyobuko. Kandi ibyo muzosaba byose musenze mwizeye muzobihabwa. Amen. Amen, amen. Nuko inkuru y'umusukoni turayumvise. Mama Hauri. Reka ndaguha ijambo. Kumburengira urafise ico utubwira kuri iki kintu. Mbega uwo musukoni. D'abord sinzi ni kubera iki utamye. Igihe cawe ntiwucari bwagere canke cari igiti capfapfanye. Hari ico biziko. Urumva iki giti cari igiti c'umusukoni kandi ngo cari gifise amababi menshi gitotahaye. Gitotahaye. Hanyuma ngo Yesu aracitegereza aravuga ati inzara irashize. Inzara irashize, reka ngende kurya kwamura kuri kirya giti c'umusukoni simbura ico ndagikurako kimvunira inzara. Hama ngo arakizunguruka ngo abura n'agasukoni na kamwe. Ico yakoze ni giki ngo yaciye akivuma. Ngo aravuga ati wa giti we c'umusukoni ndakuvumye ntuzokugere wama. Ngo haheze akanya abona ca giti cumye. Abigishwa be baciye batangara baravuga ati bigenze gute aka kanya kivumye vy'ukuri giciye gikabirana. Yesu aca ababwira ijambo ko yari yabonye ibyo ariko baribaza. Arababwira ati mbe ndababwira ati mwogira ukwizera. Ati mwogira ukwizera. Ati ntimwokora nk'ibi nkoze. Ati mwokoreshwa byinshi. Urumva? Ngo Yesu arabishura ati ndababwira ukuri, iyo muba muri n'ukwizera mudakekeranya. Urumva? Ngo mudakekeranya ntimwokora icuwo musukoni gusa, ngo ariko mwobwira n'uwo musozi muti shinguka utabwe mu kiyaga ngo vyobuko. Kandi ngo ibyo musaba byose mwizeye ngo mwizeye muzobihabwa. Uriko uravyumva? Bisigura ngo iki giti unasomye mu bandi banditsi bavuga ngo nticari gihe. Ngo nticari gihe cyuko cama. Kubera iki Yesu yagiye kurondera icamwa ku giti kandi azi neza ko atari sezo. Uriko uravyumva? Uyu musukoni ntako zari ufise. Yari periode. Kuko imyembe burya yera mu kwa kangahe? Yera mu kw'icumi, 11, 12. Ibaza umuntu agiye kurondera umwembe mu kwa kane. Yo utora. None uvumye ico giti c'umwembe mu kwa kane kitabaye kw'icamwa kirafise ingorane. Dufate ko yakirenganije rero. Yagombye kutwigisha. Igiti c'umusukoni ni wewe nanje. Haleluya. Yagombye kwigisha twebwe abantu. Kuko wumvise ko yaciye ashiramo no kwizera. Igiti nico kwizera hizera umuntu. Yagombye kwigisha umuntu. Umuntu agereranywa n'igiti c'umusukoni. Rero hariho abantu tubona, tubona no mu mashengero. Tukabona ni babandi bavuga amajambo y'Imana, tukabona ni babandi bari mu bikorwa, bari mu maministeri, bari mu bintu. Ariko Yesu yagenda kubarondera ku camwa. Kagihebura. Aha nk'ubu uye gajiji. Bona ko nziri kwa ndavuga ubutumwa. Abantu tubana bakandondera ku camwa. Civyo niri kwa ndavuga. Bakabura. Batujya ni wa mama Raure. Tuzi. Yirirwa aratubwira urukundo, yirirwa aratubwira gusenga, yirirwa aratubwira gushima. Mugasanga ndi wa muntu yama yidoga kuva ku wa mbere gushika ku wundi wa mbere. Ako siko bimeze twizeye.
nawe tumaranye iminsi niwe unshingira intahe uriko urabyumva uyu ni wamamara urerirwa tubwira ngo dusenge ubudasiba atigera zingurura Bibiliya na rimwe uyu ni wamamara ure atubwira urukundo adashobora kwikura n'ikirahuri cy'amazi ngo azimane umuntu uyu ni mamara ure yirirwa aratubwira urukundo rw'Imana yirirwa ararya umutima abakozi atunze mu nzu ariko urabyumva igiti cy'umusukoni kigereranywa n'umukristo mbega uriko wamiki kandi cyashatse kuvuga n'igiki rega hajeje kwama ntitwama ibyiza ngo nuko ibintu byose bimeze neza hariho umuntu yo kubwira ngo jewe muri ubu bukene noshobora gufasha umuntu gute jewe muri ubu bukene noshobora kuramutsa umuntu gute jewe kuri ubu ukarondera ama excuse ariko twibuke ko hari umutamakazi yagiye gutanga ishikanwa ngo igikoroti yarasigaranye Yesu amushingira intahe yavuga ati mwebwe mwesa mwatanze ku musesekara ariko uyu we yari gufungura twerafise twose yadutanze rero bisigura ngo umwami Yesu adushakamwo ivyamwa igihe dushonje igihe tugwaye igihe turiko turatukwa igihe turiko turavumwa igihe turiko turahamwa Yesu adushaka kw'ivyamwa ko tugaragaza urukundo rwayo muri twebwe no muri ivyo bihe bigoye igiti cy'umusukoni aragikeneye kw'ivyamwa izuba ririko rirahaka ryaguturiye urakeneye kwama igihe cagera kitagera ukeneye kuguma wami uri mu ngora bishaka kuvuga ngo naho buri mu ngorane ni bya bintu nababwira bya bintu bitanu ibyo kugira ngo bishobore kwama mu gihe kitari cyo kwama duze ishimwe narigeze gushinga intahe ngaha nigeze kugwaza umwana nabi ndavuga ngo mana ndabigenza gute cyanda duze ishimwe ndabwira abo twari kumeneka tuduze ishimwe ntidutwagwe n'amarushwa turiko turabona dushima Imana tuyibwire ngo mana wakoze je nkavuga ngo mana uyu mumama ndagusavye uzumuhe iherezo ryiza uzumwiyereka atorane ubwami wamuteguriye rero mwiheza giwe by'ukuri yashingiye intahe Imana ngo arasaba imbabazi atanagwaye atanagize niki aravuga ngo Bikira Mariya mawe unyakire ndaje wawe kandi ngo umuntu wese nagiriye ikibi umbabarire nawe ambabarire ngo nanje abantu bose bankoreka ibi ndabahariye uriko uravyumva hama acarigira rero ndihajya ariko arankonsora uyo muntu numva akajwi kambwiye ngo none wewe uribagiye isengesho wasenze uribagira ibyo wasabiye mama wawe ko atopfa nabi ngo ndavuga numva mu mutima ikiganza kiravuyeho numva gupfa twese tuzopfa kandi mwese afise igari izomujana numva biraheze uriko uranyumva numva biraheze ntangura gushima Imana ko mama atapfuye nabi naho yagize accident ntiyasamvye ntiyababaye uriko uravyumva hama kandi nsubira kubona n'abantu benshi baza kuturaba benshi baraje urumva Imana ikora igitangaza ngira umunezero rero mu mashimwe harabakunesha rero numva ngo vy'ukuri no mu bintu bikomeye ronderamwe iciza hamushima winjiye mu mwanya wo gushima bituma n'umubabaro uhera bituma wama n'Imana ikaneze kuvuga ngo umwana wanje no mu bihe bikomeye ariko arashima nuko kuri iki kintu cyuko yawuvumye hamugaca uwuma naco ukigeranya n'iki urumva ko uri kurambaza yego urumva igituma Yesu yavumye ico giti yashatse kutwereka ko mu byo ducamo vyose tugira ukwizera ijambo ryose turekura ijambo ryose tuvuga twizeye rigira ubushobozi ari nico twanse bavuga ngo ico muboshe mwisi
no mw'ijuru kiba kiboshwe. Ico tubohoye mw'isi no mw'ijuru kica kibohogwa. Yari kwatwigisha kwizera ko dufise ububasha ku kintu icyo ari cyo cyose. Buri ku rurimi rwacu ibyo tuvuga twizeye Imana irabikora. Nico ariko aratwigisha. Rero abantu b'Imana n'ukuri Yesu aradushaka ko ivyamwa mu bihe bigoye, mu bihe byoroshe, Imana iradushaka ko ivyamwa. Rero ndagushimire mama Haure n'ukuri kuba dukurikiranye nibaze yuko bumvise neza ico musikoni usiguye. Tumvise yuko haba mu vyiza canke mu bibi dukeneye kuronderamwe amashimwe aho nyene. Dushaka kuronderamwe amashimwe pe, kandi urumva yuko mu gihe umuntu ashima bigoye hajya ni wibaze yuko atari urugamba rukomeye kandi n'ubutwari. Reka rero ugira akajambo kanyuma utubwiye hama turangize ikiganiro. Ego akajambo kanyuma nagomba kubabwira nshuti nkunda n'ukuri tugerageze kuba abakristo buzuye, abakristo batishushanya, kuko Yesu wera nta hantu no hamwe atabona. Ushobora kuba ugomba kwempressiona abantu, ugakora ibikorwa, ugashaka gukayangana, ugashaka kwerekana ko uri umuntu vraiment umeze neza, mugabo Imana iraba mu mutima. Rero Imana irashaka ko tugaragaza ubuzima bwayo muri ino si. Haleluya. Umwami Yesu yadusize hehe? Yadusize mu kibuga. Ikibuga yakiniyemo, ikibuga cakiniwemo n'izindi ntwari nyinshi zaciye mu bikomeye. Turabona abagabo nka ba Daniyeli baciye mu mugobo gw'intambwe ariko bashingira intaho Imana barama ivyamwa bituma izina ry'Imana rimenyekana. Turabona ba Meshaki na ba Abdenego batawe mu muriro bawuvamwo bashingira intaho umwami. Turabona ba Yohana batawe ku kizinga Patmos. Urumva ariko bavayo banditse igitabo cy'abyahishuwe bashingira intaho umwami. Turabona abagore benshi bakoze ibikomeye, batabaye ingo zabo, batabaye ibihugu. Turabona ba Esther, turabona ba Dorcas, turabona ba Deborah, abagore b'intwari, ba Abigayili turababona. Imana rero yakeneye ababigabiri uyu munsi, Imana irakeneye ba Dawidi uyu munsi, Imana irakeneye ba Meshaki uyu munsi. Haleluya. Rero twama no mu bihe bikomeye niho vy'ukuri umwami Yesu azovuga ngo narasize abahungu n'abakobwa bazima. Ndagushimiye cyane mama Haure. Ego ndashimiye n'abariko baradukurikirana. Reka turangize ikiganiro cacu, tugusabe udushire mu maboko y'Imana hama turangize ikiganiro. Mwami Yesu Kristo, turambirwa kuvuga neza yawe mwami. Ntiturambirwa kuvuga ko uhagararanye nawe nta munsi n'umwe azokwigera atsindwa, kuko wadusezeranije ko inkomezi n'ubushobozi bwakuzuye mu bapfuye utabisubiranye mu ijuru, ariko bikorera mu bakwizera. None nyaguhoraho ndasenze ngo umuco wawe ukomeze kurasira abantu bawe, abahungu n'abakobwa.